Inshuti muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi. Uno munsi tuza kubayagira ku bijanye n'urugendo mukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yagize i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitavye amasengesho y'igihugu yitiriwe National Prayer Breakfast mu rurimi rw'icongereza, yamatunganywa uko umwaka utashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rugendo akaba yari yaherekejwe na Ina Burundi. Turongeye kubaramutsa. Hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 4 Ruhuhuma mu masaha ya 2 z'igitondo, aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Dallas International Airport kiri i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agishika muri ico gihugu, umukuru w'igihugu yarahaye umubonano abantu batandukanye. Yarakiriye umugwi wari urongowe n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe ivy'imfungurwa kw'isi yose PAM, David Beasley. Bimwe mu vyo baganiriye akaba ari bijanye n'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi eka ndetse no mu karere. Sebarundi yarakiriye kandi Roger Gentillo arongoye ishirahamwe riraba ibijanye n'ubutunzi Sterling Merchant Finance Limited. Bakaba baganiriye ku cigyo shirahamwe gyofasha mu Burundi mu gihe Burundi bwihaye intumbero yo kuba igihugu gikize mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwundi yakiriwe akaba ari umufasoni Valerie Harbour arongoye ishirahamwe gita hamagara y'abakenyezi Institute for Women's Health, aho bavuganye ku bijanye n'amasezerano leta y'u Burundi ishobora kugiranira n'iryo shirahamwe kugira ngo rirangurire imirimo yaryo no mu Burundi. Prezida w'u Burundi yarakiriye kandi Peter Pham yahoze ari intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ONU mu karere k'ibiyaga binini. Baganiriye hanini ku bijanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi ndetse no mu karere. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 Ruhuhuma, umukuru w'igihugu yarabonanye na bamwe mu ndongozi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho twovuga nk'abakenguza amateka Steve Daines na Ronny Jackson, bose bari mu mugwi uraba ibijanye n'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu na cane cane Afrika. Uwundi mu ndongozi z'ico gihugu babonanye akaba ari umushinga amateka Jonathan Jackson. Bose rero bakaba bagize ibiganiro vyiza bijanye hanini no gutsimbataza ubucuti hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarose akaryo ko kuganira n'abarongozi batandukanye. Twarabonanye cyane cyane abari mu rwego rw'inama nkenguzamateka, kuko ndavye nirwo rwego mbere rutunganya ibikorwa bikorwa muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo twaraganiriye ibitari bike, abakenguza amateka bose twahuye turiko turayaga, nuko twabonye yuko bagiye gushira muri politiki ya Amerika igihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gufata mu mugongo ibikorwa vy'iterambere. Twebwe murazi ko dusanzwe dufise ijya mbona kazoza twerekana tukavuga igihugu iyo kiriko kiraja niyo kivuye,
abo rero bakaba bagumye batwemera ko bagiye no kubwira abenegihugu ba Amerika bagwizatunga ngo baze mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dufatanye urugendo mu gihugu giteye imbere twimirije turiko tugana mu 2060. Mu gihe yari muri ico gisagara ca Washington DC, nyene icubahiro President Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano abagwizatunga batari bake bifuza kuzana imitahe yabo mu Burundi. Aha twovuga nk'abarongo ishirahamwe Jones Aviation Group riraba ivy'indege, bakaba bavuganye ku cifuzo bafise cyo gukorana na leta y'u Burundi mu kunagura ishirahamwe Burundi Airlines. Ayandi mashirahamwe nka Revive Medical Partners ivuga ko yifuza gushira imitahe mu bijanye no kubaka ibitaro vyiza vy'akarorero eka n'ibindi. Facet Power na Jenny Eco nazo ngo zifise ubuhinga mu migambi yo guteza imbere ibihugu hakoreshejwe uburyo bukingira ibidukikije. Abarongoye ayo mashirahamwe bose akaba yarabakiriye. Twabonanye kandi n'abagwizatunga bo muri Amerika. Abagwizatunga nabo basanzwe nabo bamaze gufata ingingo yo kuzana imitahe yabo mu Burundi. Hari habo twabonanye basanzwe baramaze gukorerayo, hari habaca bavuga bati twebwe turi kumwe n'ishirahamwe rinaka, hari ishirahamwe ryo gutumatumanako, hari amashirahamwe bijya vy'amazi, ibijanye n'imiyaga nkuba. Noneho rero twarabonanye n'abandi bashobora kuzana mbere n'ibijanye no gutwara abantu n'ibintu bakoresheje ikibuga c'indege. Abo bose nabariko baradufasha bashaka ko bazoza tufatanya urugendo tugana igihugu giteye imbere. Ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yitaba amasengesho yatunganijwe ku rwego rw'igihugu National Prayer Breakfast. Ayo masengesho yitabwa n'indongozi zitandukanye zivuye ku isi yose, akaba yabereye mu hoteli Hilton. Mwijambo ryo gutanguza icesa ayo masengesho, nyene icubahiro Donald Trump arongoye leta zunze ubumwe za Amerika yaramenyesheje ko uwo mugigwa mwiza w'amasengesho watanguye mu mwaka w'1953 akaba yiyemeje kuwukomeza. Ati ni nayo mpamvu nashimye kwishikira hano. Nayo mwijambo yashikirije mu gusozera ayo masengesho, nyene icubahiro Perezida w'u Burundi yamenyesheje ko u Burundi bufitaniye isano n'igihugu ca Kanani dusoma muri Bibiliya, na cane cane mu bijanye n'ubutunzi buboneka mu gisata c'uburimyi n'ubutare. Yavuze ati tuvuye mu murima unyegejwe uri hagati ya Afrika yo hagati na Afrika yo mu buseruko. Ntituratangura guhingura ubutare dufise, ari nayo mpamvu igihugu cy'u Burundi kitaramenyekana ku isi yose. Yisunze icivugo cyashizwe imbere muri uno mwaka kijanye n'ubucuti bubonekera muri Yesu Kristo, Sebarundi ati Uburundi bwarisunze ico civugo mu gihe cyo gusubiza hamwe. Kubera amasengesho abarundi barasubije hamwe, igihugu bukirangwamwe impore, amahoro n'umutekano. Arangije iryo jambo benshi bakengurutse haci hakurikira umwanya wiyaguye wo gushira mu biganza vy'Imana umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuryango wiwe, igihugu cy'u Burundi eka n'abarundi bose, aho basavye Imana ngo ibandanye imuha ubwenge buva kuri yo, inkomezi n'ubutwari byo kurongora neza ihanga ry'u Burundi. Nakuye n'icigwa kandi abarundi bakwiye gufatira ko kuko narabonye abategetsi bo mu gihugu leta zunze za Amerika n'abategetsi koko usanga begereye abenegihugu. Ubwa mbere icigwa nakuyeho, twebwe muribuka tugitangura amasengesho mu Burundi wamengana ibintu vyo kwiyerekana,
umenga ni ibintu bidafise inguvu, ndetse abantu bari bafise n'ikintu umenga barinegura. Ariko uravye nk'igihugu kingana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu wenyene akiyizira muri ayo masengesho, utwara nk'igihugu kinini nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nicigwa nahakuye. Ahubwo tweho turi n'uduhugu duto duto tumeze nk'umuryango, tweho tuba twamatuye iminsi yose dupfuka imbere y'Imana turi kumwe nta bene gihugu. Ikindi kintu nabonye bampaye ko icigwa ni inama nkenguzamateka, niyo mu bisanzwe nabonye ko igaba vyinshi. Umukuru w'igihugu ashikirije inama nshingamateka akavuga ati uyu muntu niwe nshaka kugena azaba umushikiranganji, azabe muri amabanga, barakuyihamagarira wowe nyene ukisigura, babonye atacu uzoshobora ntibagutore. Urumva rero nkaho narahakuye icigwa, twebwe turarungika tuti uyu muntu muga ntibamubaze ibibazo, muga nko ngaha nabonye icigwa ndavuga nti twebwe iwacu abantu babona ibiti ntibabona ico bazobikoza. Mugabo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakenguza amateka barakubaza ibibazo, wewe nyene ukishura, babonye atakirimwo atacu uzovamwo bagashobora kugusubiza inyuma. Nk'ico n'icigwa nabonye cane. Inama nkenguza amateka narabonye uruhara rwayo kuko rurakomeye cane. Natwe iwacu n'icigwa nabonye twashobora gufatira ko tukavuga tuti ubu rero abantu bagira mu mabanga turabarongekego n'ivyo mu nama nkenguza amateka, muko bakwiye kumenya yuko nabo botegerezwa kwerekana ico bazomara imbere y'abakenguza amateka. Gutyo iyo binaniranye arakinjura nyene ntagisivya. Nk'ico n'icigwa nabonye, ndabona ko demokarasi yamaze kwinjira. Ugiye mu nama nkenguza amateka n'abashinga amateka mu nama nshinga amateka, nabonye yuko koko ari abantu baserukira bene gihugu, usanga ari abantu biboneka ko bafise n'igihagararo, nta vy'ibiti bavanga bagiye mu biti, ahubwo barabona ko bagiye gufasha abene gihugu. Ico n'icigwa nahakuye gikomeye cane. Nkaba nizeye yuko rero natwebwe muri kazoza inzego zacu zokora neza, nkaba nizeye yuko muri kazoza aba bantu b'abagwizatunga nibamara kuza bazokwigisha natwebwe abagwizatunga bacu, kuko nari nabo nakiriye bavuze n'ivyerekeye amashure, bakavuga bati amashure tutangura amashure yigisha abahinga bazoja gukora ibintu, ati ibintu byo kwigisha abo cumenga bagiye kwiga kuba abakozi ba leta sivyo. Ndetse baranambwiye yuko bashobora kuzogira ishure rimwe rirobanura urwaruka ruciye ubwenge cane rucikiriritse, kugira ngo urwo ruciye ubwenge cane aba aribwo baca bigisha ibijanye no guhingura. Ahandi rero urwaruka rufise ubwenge bwinshi barujana mu bintu bijanye no guhingura, ibintu bijanye no gukora ibintu bituma itunga ry'igihugu ritera imbere. Rero nk'abo bagwizatunga narabatumiye baze Burundi dukorane, ku buryo rero nibaza yuko tuzoshobora gufatiraho akarorero ku vyigwa nakuyeho, tugashobora gutera imbere muri iki gihugu cacu. Imbere yuko baganuka bava i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe na Ina Burundi, umukuru w'igihugu yaragendeye ikibanza ciratiro citiriwe Musée de la Bible. Ico kibanza kikaba gifise intumbero yo kwigisha ibijanye n'ubuzima n'imico biri muri Bibiliya. Nkuko bagiye barabisigura, ico kibanza gisanzwe kiri hagati mu gisagara ci Washington DC catangujwe mu mwaka w'ibihumbi 2017, kikaba kirimwe ibitabo n'ibindi bikoresho biboneka muri Bibiliya bimaze imyaka irenga ibihumbi 4. Muri ivyo hakaba mbere harimwo na Bibiliya y'ikirundi. Ati Bibiliya y'ikirundi yatanguye kubatanwa muri 1961. What a victory that the people could. We must move ahead. She was a faithful woman. And her descendant was King David. Journey begins during a famine in Bethlehem to serve
survive, they flee to neighboring Moab, a foreign land with foreign gods. There, the sons marry Moabite women, and life goes on, until one day the men of the family die. Nino ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho ubutaha. David's city burned to the ground. Solomon's temple destroyed.